abanyempano batandukanye, harimwo abaririmbyi, harimwo abaririmbyi rurangiranwa, harimwo abakinyi rurangiranwa, harimwo abasanzwe bakora imyuga yo gutwenza. Twovuga abasanzwe batwenza abantu kurusha abandi kuba twese turafise iyo mpano yo gutwenza mugabo nuko tutabigize umwuga. Abo bose bazoba bashitse ngaha kugira ngo dushobore kwakira muri ca gisagara ciza cemegwa n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ko kiba umugwa mukuru w'ugwaruka muri Afurika, aho hari muri ya nama igira 37 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afurika, hari mu ngingo ya majana 868 aho bemeza yuko igisagara ca Bujumbura kizohora cakira buri mwaka ihuriro ry'ugwaruka ruharanira amahoro n'umutekano kugira baze barahanahana. Iyo rero bahuye n'urundi gwaruka rwamaze gutera intambwe, muratahura yuko barungurana ubumenyi, bakungurana bakabwirana inzitizi bagiye barahura nazo. Ati ntuzuce ngaha burya ngaho uhaciye ntuzoshika, ati ntuzugire ibikubera bigize ntuzoshika. Donc uca usanga ugwaruka rwacu hejuru kwerevuka no kubona kure, rurabona n'akandi karorero k'urundi gwaruka rwashoboye gushika kure. Ico rero ni ikintu ciza cane kandi murabibona nko mu gihugu cacu Burundi hari impinduka ziboneka. Ni umunezero ntangere kuri twebwe kubona mwitavye ubutumire bwacu mu kiganiro twifuje kugirana na mwebwe abamenyesha makuru mu gihe igihugu cacu ciza c'u Burundi guca cakira inama idasanzwe ku rwego rw'umugabane wa Afurika. Kuva rero kw'igenekerezo rya 10 gushika kw'igenekerezo rya 12 Myandagaro umwaka wa 2026, igisagara ca Bujumbura umugwa mukuru wa Afurika mu bijanye n'ugwaruka kizokwakira inama igira 5 y'ugwaruka ku mugabane wa Afurika mu kiyago ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano n'uruhara rw'abakenyezi kuvyerekeye amahoro n'umutekano. Ni inama riri hambaye yateguwe na leta y'u Burundi ifatikanije n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe mbere n'abandi basanzwe bafasha igihugu cacu ciza c'u Burundi. Twabamenyesha rero yuko hitezwe abashika 1200 bava mu bihugu bitandukanye bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Hazokwitaba kandi amashirahamwe atandukanye yo mu burere bwa Afurika, tutibagiye n'abasanzwe barongoye ibisata bitandukanye bwo mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, amashami y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, abasanzwe bafasha mu iterambere bamwe bakunze kwita société civile. Hazoba harimwo abo mu makaminuza eka mbere n'amashirahamwe atandukanye aharanira agateka n'ikibanza ciza c'ugwaruka. Muti rero vyifashe gute ku mugabane w'igihugu cacu Burundi? Bazokwitaba naho nyene barushangaho, murumva ko urubanza rw'iwacu barushiriza rero bazoza baje kuko murumva ko tutwokwakira abashitsi turi bake, tuzoba turi benshi. Hari ugwaruka rwinshi rero rwiteguriye kuza kwitabira runo rubanza ruhambaye ruzotegwa iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, akaba ari nawe arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, akaba mbere ari n'umuhizi muri iryo shirahamwe mu bijanye n'umutekano n'amahoro muri Afurika. Ugwaruka, umutekano n'amahoro muri Afurika. Hazokwitaba rero ugwaruka rutandukanye ngaha mu gihugu cacu, nako ndabivuga, harimwo mbere mwumvise ko harimwo n'umuco w'abakenyezi, n'abakenyezi bazokwitaba. Harimwo rero n'abanyempano batandukanye. Abanyempano batandukanye harimwo abaririmbyi, harimwo abaririmbyi rurangiranwa, harimwo abakinyi rurangiranwa, harimwo abasanzwe bakora imyuga yo gutwenza. Twovuga abasanzwe batwenza abantu kurusha abandi kuba twese turafise iyo mpano yo gutwenza mugabo nuko tutabigize umwuga. Abo bose bazoba bashitse ngaha kugira ngo dushobore kwakira muri ca gisagara ciza
cemegwa n'ishami ry'ubumwe bwa Afrika ko kiba umugwa mukuru w'ugwaruka muri Afrika, aho hari muri ya nama igira 37 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ubumwe bwa Afrika, hari mu ngingo ya majana 868 aho bemeza yuko igisagara ca Bujumbura kizohora cakira buri mwaka ihuriro ry'ugwaruka ruharanira amahoro n'umutekano kugira baze barahanahana ivyumviro kuri ivyo. N'iteka rero ku gihugu cacu ni ikimenyetso rero ntabesha ko cerekana ubwizigigwa igihugu ciza cacu c'u Burundi kibandanya cubaka mu makungu, na cane cane utwigoro tudasanzwe nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yerekana mu gutsimbataza amahoro n'ubumwe muri Afrika no kugarukana amahoro aho yatosekaye. Kona rero iyi nama izobera ngaha mu gihugu cacu ntivyamye gutya, ni ibintu vyo gushima kandi n'ibintu twofata nk'iteka ku gihugu kandi n'iteka ku bene gihugu bose. Ni muri iyo ntumbero rero twashatse guhura namwe nk'abamenyesha amakuru, nk'abafise ijwi rishika kure, kugira ngo tubamenyeshe urwo rubanza dusangiye, mudufashe kurushikana kure, haba mu gihugu haba hanze yaco, kugira ngo bumve ko abarundi twatewe iteka, tuvyishimire, tuvyitegurire, dushobore guterera umwe wese mu vyajejwe, kugira ngo uru rubanza nk'uko twama tubikora buri mwaka, uno mwaka turushirizeho kwerekana ishusho nziza y'igihugu catewe iteka ryo kwakira uru rubanza tuzokwakira rero urwo rubanza kuva kwa mbere twabivuganye, mugabo urumva ko abashitsi bazoshika imbere. Turifuza rero ko abanyamakuru mwoba muhari mukatwakirira abo bashitsi kuva bagishika, mukabereka, mbere murafise n'amakuru menshi mushobora no kubashikiriza, mufate n'amasanamu yabo bariko baratangarira ubwiza bw'igihugu cacu. Turabifuza ko rero iyo ntererano, kandi turazi ko muzobikora kubera twama twabibonye muterera muri izo mpano mwahawe zo gushikiriza amakuru. Uno musi rero muraja kumbaza ati mbega icivugo kimeze gute, cifashe gute, kivuga ibijanye n'iki? Icivugo c'uno mwaka ni icivugo kigira giti amazi kuri bose, uburongozi kuri bose muri Afrika, n'uruhara rw'ugwaruka n'abakenyezi mu gukinga amatati, gutorera umuti imishamirano no gutsimbataza amahoro arama aciye mu ntwari ibereye no gutunganya neza amatungo kama. Murumva ko rero iyi nama ni inama yagutse irimwo ibisata bitandukanye, izoha akaryo abahinga batandukanye bafise impano zitandukanye, bafise n'ivyo bamaze kurangura bitandukanye, bazoshobora gushikiriza bagahanahana ivyumviro n'ugwaruka n'abakenyezi bazoba bashitse ngaha mu gihugu n'abasanzwe bari ngaha, kugira ngo duteze imbere Afrika yacu ibe Afrika yiyubatse, Afrika iteye imbere, Afrika itateze amashi. Muratahura rero yuko ico civugo hazoba harimwo ibikorwa vy'ubuhinga, ivyo bikorwa vy'ubuhinga rero bizoba ku munsi ugira kabiri. Aho rero hazoba hariho ibikorwa vyiharije kugwaruka, hazoba hari ibikorwa vyiharije ku bakenyezi, hazoba hari ibikorwa vyiharije ku bijanye no gutsimbataza amahoro muri Afrika, eka mbere hazoba hariho n'ibindi bikorwa vyiharije ku bijanye n'iterambere rirama. Mutahure rero yuko bubaho abamenyesha amakuru tubifuza muri ivyo bikorwa vyose muduherekeze. Nabo bose banyempano bariko baradukurikira batahure ko tubiteze ko ubuherekeza kugira ngo bashobore gutsimbataza nabo amahoro n'umutekano, cyane cyane ko no mu bamenyesha amakuru ndabona hagwiremwo ugwaruka, tuzoshobore gushikana ijwi kure ry'uru rubanza rwiza rwadukoranije uno munsi. Ikibazo ca Eric Yarankunze yabaje ati mu civugo c'uno mwaka harimwo amazi, harimwo uburongozi, harimwo ugwaruka, harimwo abakenyezi, none bihuriye kuki? Ati bihuzwa n'iki?
inyishu nomuha ubwa mbere ndamushimira ku kibazo bajije, hanyuma inyishu nomuha nuko dufatiye ku mazi meza ivyo vyose birahuriramo biranywana. Amazi ni isoko ry'ubuzima kandi murazi neza yuko hariho amatati menshi ashobora kwaduka avuye kwigabanganya nabi ry'amazi cyangwa gutunganywa nabi ry'amazi hagati y'ibihugu, eka mbere no hagati y'ibisagara cyangwa hagati y'intara. Aho dufatiye nko muri Afrika harabaho ndazi muri abanyamakuru murakurikira, hari ibihugu byinshi usanga bipfa ingene bihana canke bizibiranira amazi, ugasanga birahagarika iterambere, ugasanga birateje umutekano muke haba ku bene gihugu eka mbere no ku bihugu. Urumva rero yuko kwiga itunganywa ryiza ryo guhanahana ubwo butunzi kama ni ntangere kugira ngo ntibizohave ejo n'ejo bundi bizana ingorane hagati y'ibihugu, eka mbere hagati n'abene gihugu ubwabo. Dufatiye no ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, dufatiye nko kubarima, nkamwe bwe mukorera nko ngaha mu gisagara, muravye nko ngaha hafi y'Igihanga harabaho ingorane zijanye no gusangira amazi mu migambi baba bariko bararangura kuri mu muceri. Ni ibintu rero bishobora guteza umutekano muke iyo bitizwe neza. Hanyuma iyo amazi yatunganijwe neza arafasha kubumbatira amahoro n'umutekano. Kubera iki? Amagara y'abantu abameze neza. Burya umutekano si ukumva amasasu gusa n'amabombe, umutekano no gutahura ko ivyo vyose bibangamira ukubaho neza kw'abene gihugu biba biteza umutekano muke. Tuko turavuga rero security, tuko turavuga umutekano, mutahure ko ari ivyo vyose bibangamira ukubaho neza kw'abene gihugu. Iyo rero abene gihugu bafise uruhagarara muri bo bivanye no kubura amazi meza bifashisha, birahagarika umutima n'indongozi. Nico gituma rero mubona ari mu civugo bagihaye ikibanza c'imbere. Kandi twibukanye ko mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika uno mwaka bawuhariye amazi, isuku n'isukura. Urumva rero ni icivugo gihagaritse umutima abatari bake, tutoza turirengagiza. Tutegerezwa gufatira imyiteguro myiza, tugahanahana ko ivyumviro birashe kugira ngo ico gisata gitunganywe neza. Ibihugu nk'igihugu cyacu cy'u Burundi, Imana yahejeje amazi menshi, ni ibihugu biba bifise novuga amahirwe menshi yo gushobora kwiteza imbere, haba mu burimyi, haba mu bworozi, haba mbere no mu myuga itandukanye isaba gukoresha amazi. Mutahure rero yuko iki civugo nticaje cihomeka ku bindi vyari bihasanzwe, ni civugo ahubwo cinjiramwo, gifasha neza kubandanya dutahura kumwe iyo turiko turaja. Kubera muramaze kubona ingaruka mbi iyo habaye isesagurwa ry'amazi, iyo habaye kudakoresha neza amazi hakabaho ubugaragwa, muramaze kubona ingaruka mbi ku bene gihugu bo mu Afrika, cane cane mu bihugu vyamaze gutegwa n'uruzuba canke n'ubugaragwa. Bisigura ko rero ababa bafata ingingo za politiki, ababa bafata ingingo z'imbere, ni kibazo bafata nkama kugira ngo bakinge ntikizohave giteza umutekano muke mu bene gihugu, eka mbere no muri kazoza kaba k'ibihugu eka mbere n'aka Afrika. Uwundi yabajije ikibazo Dieudonné yabajije ati kigije ubw'incuro ya gatanu, ati mbega iza mbere vyagenze gute, hari mwazakiriye gute, harimwo vyiza harimwo bibi mwakuyemwo. Ica mbere ciza dushima muri ibi biganiro bimaze kuba ku rwego ku mugabane wa Afrika, nuko ubwa mbere benshi batari bazi Uburundi barabumenye, bituma baronka iyindi shusho y'igihugu batari bazi, gutyo bibatuma nabo nyene bashobora kugenda baratuvuga uko batubonye. Ico ni ca mbere. Ikindi twovuga nk'ingaruka nziza y'ibiganiro nk'ibi nuko bihuza ugwaruka. Ibiganiro bihuza ugwaruka turabishimikira ko kubera iki? Dushimikira ko kubera ko ugwaruka ruba rugifise
umwizero wa kazoza kandi rufise n'ivyiyumviro vyo gutera imbere b'ivyiyumviro novuga ko bipanze neza. Iyo rero bahuye n'urundi rwaruka rwamaze gutera intambwe, muratahura yuko barungurana ubumenyi, bakungurana bakabwirana inzitizi bagiye barahura nazo. Ati ntuzuce ngaha burya ngaho uhaciye ntuzoshika, ati ntuzugire ibikubera wigize ntuzoshika. Donc uca usanga urwaruka rwacu hejuru kwerevuka no kubona kure, rurabona n'akandi karorero k'urundi rwaruka rwashoboye gushika kure. Ico rero ni ikintu ciza cane kandi murabibona nko mu gihugu cacu c'u Burundi hari impinduka ziboneka. Murabona imigambi itandukanye iriko irarangurwa mu gihugu. Muribuka hakiba ibiganiro vya mbere barabana mu maso bijiriwe, mugabo murabona ubu n'amafaranga barayafise, n'abantu basigaye baterera mu iterambere biboneka, kandi aho urwo rwaruka uko rutera imbere niko ruha n'icizere urwaruka ruri inyuma yago, ruzokure rubona akazoza keza, rubona ko ibikorwa bikunda kandi ibikorwa bizana umwimbu kandi ibikorwa bihindura isura, bigahindura isura y'igihugu, isura y'imiryango, isura y'umuntu ubwiwe. Urumva rero izi nama, ayo amakoraniro ahuza urwaruka ku rwego rw'umugabane wa Afurika aradutuma tumenya vyinshi tutaba tuzi nk'abari ngaha mu gihugu. Hanyuma urumva nabo bavuye ngaha muramaze ko no kugora kwacu usigaye gwitabira nago amanama hanze y'igihugu, babandanya rero bagura imipaka, babandanya bagura ubumenyi, babandanya baronka izindi nshuti zateye imbere. Uko nako rero bakaza barafatana ukuboko, nabo bagaruka ngaha mu gihugu bafata ukuboko abari inyuma yabo. Ni ikintu rero ciza cane cyo gushima kandi cyo kubandanya dushimikirako. Harabajije atakabijya k'incuro ya gatanu n'akahe twagashikirije, harimwo yuko hambavu y'ugushigikira urwaruka uno mwaka hazojamwo n'umuco w'abakenyezi. Kwa nabo baravuze ati urwaruka rwadusize, mbega tweho ko mutadushiramwo. Rero no mwaka abakenyezi nabo bazojamwo, nabo bashobore guterera ivyiyumviro, bashobore gushikiriza nabo aho bageze, nabo bashobora no kugira ubwo bumwe nabo bandi babavuye mu bihugu vya Afrika, baterere muri wa mugambi wo kurondera no gutsimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika. Kubera urazi yuko nyene cyo umukuru w'igihugu cacu ari umuhizi mu vyo kurondera amahoro n'umutekano muri Afrika biciye kugwaruka. Akabijya rero kandi nakahe umwaka wose uzana bishasha. Akabijya sore ndagushikiriza nga ndagutumira ahubwo kuzoza ukazovyibonera, ukabona bishasha. Ndazi ko uri nzi bibazo ko nuko wamaze kuza mu mice iheruka, n'ubu rero uzobona bishasha. Urumva ko hiyongereye ko uwundi muce nukuva ko bazotuzanira ibindi vyumviro bishasha, kandi abashitsi bazoza si bamwe bahora baza, hazoza abashitsi bazanye ivyumviro bishasha, ako sinakabijya. Hanyuma rero akandi kabijya ni ivyumviro namwe bw'ubwanyu muzoshikiriza, mwerekane ko urwaruka rw'u Burundi n'abakenyezi b'u Burundi koko batahuye aho Afrika iri kiraja. Nahayo Marie Darlene yabajije ati abanyempano bazoronswa iki, ati kibanza cabo kiri hasi. Sinatahuye neza avuze ko kiri hasi, sinzi kiri hasi aharuriye kuri bande, mugabo je mbona umengo kiri hejuru. Mubona ko n'ikiganiro nk'iki gitumiyemwo abanyamakuru gusa, namwe bwe tuba twabatumiye, sinibaza ko ikibanza canyu kiri hasi. Ni ukuvuga ko ni ikibanza kirahari n'ubwa mbere, hanyuma ntikiri hasi ca kabiri, hamare ica gatatu nukurabira hamwe ingene twotezanya imbere umwe wese mu mpano ziwe. Nababwiye ko batumiwe kandi ku rugero rushimishije, ntihazoza abo ngaha mu gihugu gusa, hazoza n'abaje bava mu bihugu vya Afrika. Ndabahamagarira ahubwo banyempano batandukanye, bamwe bakunze kwita aba influenceur, namwe mufatiye ya mbere mungu bumwe nabo ba influenceur baje bava handi, mubigireko murabe ivyiza babarusha, namwe muvyigireko muduge. Murafise intambwe mumaze kugerako kandi nziza ishimishije, mubandanye mutera indi ntambwe, kuko namwe muraterera mwiterambere, muraterera mu gushikana ijwi kure
by'ibiba biriko birakoreka mu gihugu. Hambavu y'abanyamakuru, abanyempano nabo barafise ijwi bashikiriza kandi bigakurikirwa na benshi. Aho rero urumva si influencer gusa uku tubibona haba ku mbuga canke harimwo urumva nawe twabivuze aba b'umuziki bakora bo mu nkino, aho bose n'abantu bafasha kugira ngo ishusho y'igihugu ibandanye iboneka neza, tubandanye twerekana igihugu cacu uko kiri. Nta kibanza rero kibi mufise nobaremesha, hanyuma ivyo muzobironswa murazi yuko nagomba cyangwa nshingira ko ndabibutsa, nababwiye ko tuzotangura ibikorwa ku itariki ya 10 kuwa mbere, no kuwa kabiri habandanya ibikorwa vy'ubuhinga, kuwa gatatu naho hazoba abashitsi bazoshobora kuja kwishikira ku kigo Irusi barabe ibikorwa by'ubuhinga bihakorerwa, bashobore nabo kwigira ku buhinga bw'abarundi. Hanyuma ku kagoroba hariho wa musi mukunda cane w'inkerebutsi day. Umunsi w'inkerebutsi day rero musanzwe mubizi yuko abashoboye kugira ivyo bakora bikomeye cane kurusha abandi baronsa agashimwe. Ukaba uri umunyempano rero ukaba warakoze ibikora inka, witegere ko uri muri babandi 10 bazoronsa agashimwe, ntuzohave rero usigara muhira ngo usibe, uzoba urimwe. Urumva rero ivyo bazoronswa, umwe wese aronswa agashimwe bivanye n'ibikorwa yaranguye, n'abanyempano badasigaye inyuma. Murakoze.